Ese wewe iyo wumvise ijambo gukunda igihugu utahura iki? Ni bimwe twama tubona aha na hariya bavuga ngo bakunda igihugu, ariko ukarindira ibikorwa vyerekana ko bakunda igihugu ukabibura. Umuntu akunda igihugu wa nyawe uza kuvuga canke urakritika ikintu ariko mu nzira yo kwubaka atari iyo gusambura. Iyo benshi twumvise ijambo gukunda igihugu, twumva idarapo ry'igihugu, twumva indirimbo zihayagiza igihugu, tukumva ibintu bijanye n'ivyo gusa. Ariko ijambo gukunda igihugu rirengeye ivyo. Kaze ku bumenyi n'igihugu, ni jewe Muhuza Fabius ngiye kubashikiriza vyinshi mutamenyereye cane ku bijanye n'ijambo gukunda igihugu. Ni mino video nyene tugiye kubirabira hamwe, mwese muhawe ikaze, wewe utanguye kuraba ino video uhawe ikaze uze turabire hamwe ico arico gukunda igihugu. Mu vyigwa vy'ubuhinga bwa politike, ijambo gukunda igihugu risigura ukunywana hagati y'umwenegihugu n'ibikorwa vy'igihugu. Ukunywana hagati y'umwenegihugu n'ibikorwa vyose vy'igihugu. Ibikorwa vyose vy'igihugu bibaho, aho harabaho gukunda igihugu, haba hariho kubaha, gusonera no gukunda inzego z'igihugu, kugendera amategeko y'igihugu no gukora ivyo igihugu kimutegereza. Iyo ni insiguro y'ijambo gukunda igihugu. Ikintu cerekana gukunda igihugu, hariho ico twokwita mu gifaransa responsabilité. Responsabilité ni kuba gukora ivyo wategerezwa. Kuvuga nimba igihugu cakujejwe amabanga yo guserukira abenegihugu ku mutumba, mw'ikomine, ubatunganirize. Nimba baguhaye ngo ubabere umuhuza wo ku mutumba canke ahandi hatandukanye, ubikore ataho wegamiye, ku neza y'igihugu, ku neza y'abo benegihugu. Uko nico cerekana gukunda igihugu ni icambere. Ikindi cerekana gukunda igihugu, hari ico bita mu gifaransa participation citoyenne. Kuvuga guseruka muri vyinshi bishoboka mu bikorwa vy'igihugu. Nimba je uko nakuze bavuga yuko ku musi wa gatandatu kuva isaha 2 z'igitondo gushika isaha 4 ari umwanya w'ibikorwa rusangi. Nukuvuga yuko mw'uwo mwanya w'ibikorwa rusangi, wewe nk'umwenegihugu nimba ukunda igihugu, bashobora kuba batumye ko ibikorwa vyo kuja gusanura ikiraro, ibikorwa vyo gusukura ibarabara, gusukura amakanivo. Wewe nimba ukunda igihugu, mw'uwo mwanya utegerezwa gutonda muri ivyo bikorwa. Ikindi cerekana gukunda igihugu ni ugusonera no kubahiriza amategeko. Hari itegeko ryasohotse mu minsi iheze rivuga riti umuntu yihagarika kw'ibarabara, umuntu anywera itabi mu bantu. Ivyo bintu iyo babivuze, itegeko rigasohoka, umukuru w'igihugu akarisinyako, canke uwundi wari we wese yarisohoye akarisinyako, wewe nk'umwenegihugu, kubera riba riri ku neza, ryasohotse kugira ngo ryubahirize ineza y'abenegihugu, ryubahirize ineza ya bose. Wewe nimba ukunda igihugu utegerezwa kurigendera. Ikindi naco cerekana gukunda igihugu ni ugushaka mu gusahiriza mw'itunga ry'igihugu canke mw'iterambere ry'igihugu. Rero aho uca wumva yuko nko mu gihe bariko barategura amatora, baravuga bati urugo canke umuntu umwe ategerezwa gutanga amafaranga 2,000 kugira ngo tegura amatora. Murazi yuko amatora ico kintu gituma cerekana ko hari inzego zizewe. Rero nk'umuntu akunda igihugu, iyo bakubwiye ati terera kugira ngo ritegure amatora, uterere. Iyo bakubwiye bati tugira twubake ishure aha ku mutumba iwacu,
ariko mu mafaranga leta yabaye iratanga kugira ngo tubinyarutse birasaba yuko urugo rumwe rumwe rwose rwo ku mutumba rutanga amafaranga ibihumbi 10 canke ibihumbi 5. Wewe nimba ukunda igihugu yatange, wewe ni ku neza y'igihugu. Umwana wawe ejo azokwigaho, umwuzukuru wawe ejo azokwigaho, ndetse n'uwundi azokwigaho, canke uwizeho kubera ariho warihiye azokwigisha umwana wawe, azokwigisha umwuzukuru wawe. Uwizeho azoba yarize gukora amabarabara, aze abakorere ibarabara rizotuma rishika ku mutumbi wawe canke ku muhani wawe. Azokwiga asange yarize ubuganga avuga ati je narize kwa rirya shure, nize kurya mutumba, reka ndabubakire ivuriro ritoyi rizobafasha ridatuma baza kwivuza ahantu kure. Ivyo vyose ni neza yuko waterereye. Ivyo vyerekana iki? Gukunda igihugu. Hari insiguro nyinshi abantu bitiranya cyane. Mu gifaransa hari patriotisme, gukunda igihugu, hari ico bitwa nationalisme, naco nyene bokwita umenga ni gukunda igihugu, ariko si gukunda igihugu nkuko patriotisme kiri. Hari n'ikindi twokwitwa ethnisme. Ivyo mwe n'ibindi mashobora kubitahura, ariko reka shobore kubatahuza bukebuke. Iyo tuvuze gukunda igihugu canke patriotisme, mu gifaransa bavuga ngo c'est aimer son pays tout en respectant les autres peuples. Ni gukunda igihugu no mu kubaha abandi bene igihugu canke abandi bantu baba bo ngaha mu gihugu canke abahandi, kuko igihugu sico conyene, igihugu kwisi nico baho conyene gifise gukorana n'ibindi bihugu mu bumwe. Hanyuma nationalisme extrême canke nationalisme, c'est considérer son pays comme supérieur aux autres. Kuvuga ni ugufata yuko igihugu cawe kirengeye ibindi bihugu. Urumva ko birengeye gukunda igihugu, patriotisme nkuko twabivuga. Mu Kirundi ho ikirundi citiza amajambo handi, tuvuze nationalisme patriotisme twese tumva gukunda igihugu. Hari irindi jambo tworitandukanye cyane na patriotisme aryo ethnisme. Ethnisme mu gifaransa bivuga yuko ari privilégier son groupe ethnique avant la nation. Gufata umugwi ubayemo ukawushira imbere ha ruhande yo gushira imbere ineza y'igihugu cyose. Ugafata abo musangiye idini, abo musangiye intara, abo musangiye ubwoko kabari bushira imbere, ha mpande yuko woshize imbere ineza y'igihugu cyose. Umva ivyo bitandukanye no gukunda igihugu muri rusangi, cyo twokwita patriotisme. None rero ni bihe bimenyetso by'umuntu akunda igihugu neza? Cyo twokwitwa les caractéristiques d'un vrai patriote. Ibimenyetso by'umuntu akunda igihugu, ikimenyetso ca mbere ni umuntu yubaha igihugu. Kubaha igihugu bibonekera mu ngendo, bibonekera mu vyukora, bibonekera mu ndero yawe canke imyitwarire yawe, bibonekera mu kuntu wubaha itunga rusange. Ikire ni ikintu naco tuzogaruka ko ubutaha. Itunga rusange ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi tubona tugafata ibintu vy'igihugu, ibintu vy'itunga rusange tugashaka kubifata nkuko umenga ni ibintu vyiwawe wenyene, nico twita bien personnel, navyo atari vyo. Ivyo bitandukanye no gukunda igihugu mu gihe ufata ikintu c'igihugu ca rusange ukacitwa ciwawe. Ikindi kimenyetso cerekana umuntu akunda igihugu, un vrai patriote. Un vrai patriote contribue au développement. Nkuko kubenye n'igihugu turi kubikora, suko twokwishira hejuru cyane kivuga ko turi abantu dukunda igihugu kuruta abandi, ariko turi mu bakunda igihugu kuko nk'akana karorero kerekana ko dukunda igihugu. Kuba twarafashe tugashira imbere umugambi wo guterera kugira ngo twigishe abandi ba jeune, twigishe abarundi badatahura, kugira tubigishe kuntu bashobora gukunda igihugu. Iki naco ni ikintu tuko turatera mu iterambere ry'igihugu, vyerekana yuko dufise ico twokwita esprit patriotique. Hari n'ikindi benshi bashobora kuvuga amenga ngo sico gusa arico, un vrai patriote critique de manière constructive. Umuntu akunda igihugu si wa wundi uza kuvuga ivyo uvuga biza gusambura bitandukanya bene gihugu
bicamwo imigwi abenegihugu, ahubwo umuntu akunda igihugu wa nyawe uza kuvuga canke urakritika ikintu ariko mu nzira yo kubaka atari yo gusambura. Aho bamwe n'abandi murashobora kuba muntahura iyo tuvuze gukritika canke kuvuga ku kintu mu buryo bwubaka, muca mubitandukanya no kuvuga ibintu bicanisha mugasanga uriko uvuga ngo naka na naka, uvuga nabi, ivyo sivyo. Umuntu akunda igihugu wa nyawe avuga ibintu canke agakomanta agakritika mu nzira yo kubaka igihugu atari yo gucanishamo abenegihugu.